ivyo nsanze mu Rumonge Sandra Kamaramaza ndumiwe. Intara zose nari maze kugendera hano mbonye ibitangaza ni mu Rumonge. Biraboneka ko mu Rumonge hari ikenye giteye ubwoba. Mana yanje mu Rumonge haje harababagidade. Uru munsi twatembereye mu ntara ya Rumonge, aha turi ni kwivuriro rya Mutambara. Iri vuriro rimaze imyaka 12. Ahantu rero havugwa akarenganyo ka danje. Mutaho karenganyo kameze gute? Na karenganyo gaheruka gukorerwa abaganga 3, abaforoma 2 n'umulaborante umwe. Amakuru dushikira ngo abo baganga batanguranye n'iryo vuriro. Kandi ngo mavuriro yo mu Rumonge iryo vuriro rikotwa neza cyane. Ngo bigaca bituma abaganga baho baronswa ubushiruka bute bwinshi. Canke ivyo bita les primes. Ngo mu kwezi kwindwi niko kuzababona ubutwara district sanitaire aza. Ngo majambo yavuga, ngo yaravuga yuko hari abo yokura ku Mutambara ngo kuko hakenewe na benshi. Ngo ntivyatevye bagiye baza babona amakete abahagarika mu kazi bahabwa mutation ku nguvu canke ico bita mutation force. Ngo ico gihe nyene bagiye baza babona babasubirije abandi. Aba baganga rero bavuga yuko bahawe amamitation ata kintu na kimwe bagirijwe. Bavuga ko no kuri ayo makete ata motivation bashizeko. Ngo niko kubona rero ko barenganijwe baca baja kwitura umuganga mukuru wo mu ntara canke médecin provincial. Ngo niko kumubaza ico boba bazira kubona bahawe amamitation force atariko na motivation. Ngo baramubwira bati ntitwumva ukuntu twohabwa amamitation kandi ayo mamitation yarahagaritswe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Bati tubona yuko ivyo dukorewe biteye kubiri n'ingingo y'umushikiranganje. Bati nyakubahwa urongoye intara y'ubuvuzi bwa Rumonge, hari amakosa twoba twagirizwa. Bati twarakoze amakosa ntibatwandikira. Bati twarakoze amakosa umusuperviseur wacu ntiyatwandikira. Ngo muganga arongoye intara ababwira ati mwebwe nta kosa mwagira kuko jewe nta nivyo mbona nta nivyo nzi. Atariko ngerageje kubumviriza bijya bibanza mwahoramwo byatanzwe n'inzego zo hejuru. Bavuze inzego zo hejuru muca mwumva yuko ari inzego z'umugambwe wa Mpayinka. Ati rero ni mwihangane ivyo bintu byanyu byavuye hejuru. Aba baganga ngo ntibanyuzwe. Ngo niko guca bitura ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Mu bushikiranganje ngo barabakira, barabumviriza, barababwira akarenganyo bagiriwe kandi hariho itegeko ry'umushikiranganje ribuza yuko hari umuntu yosubira guhabwa mutation canke réaffectation. Ngubwo nyene wabaciye batelefona umuganga ajejwe ubuvuzi mu ntara ya Rumonge bamubaza yuko ico kibazo yoba kizi. Urundi nawe ati ndakizi ariko ngiye kugira amatohoza. Aho gaca wiyumvira ukuntu yoja kugira amatohoza kandi abakuwe baza barakuwe aho bari gukugwa basi habanje gukorwa amatohoza. Ngo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu rero baciye babemerera yuko bazokwishikira ku rubuga kugira ngo bonyene bikorere amatohoza. Kuko baza bumvise yuko muganga atwara ubuvuzi mu Rumonge yabishyuye ibintu birimo ingoroji. Ngo kuva ico gihe gushika n'ubu abo mu bushikiranganje bari bemereye aba baganga yuko bazoja kugira amatohoza ngo ntibarahonyorayo, baracarindiriwe n'aba baforoma. Abo bagiriye akarenganyo aba baganga bakabasubiriza abandi kandi atamvo yumvikana iriho. Ngo bumvise yuko aba baganga bagiye kubarega mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, ngo baciye batangura kubagira ko iterabwoba. Ngo kubera ugutinya ko bogirirwa nabi bahava bagenda iyo bari babarungitse. Ngo mw'iryo terabwoba bagize bati muraturabira aba bantu naho bazokora gakosa gatoya muzoce muduha raporo tumenye ico dukora. Biravugwa ko uwo mugambi woba wari wateguwe na Buramatari afadikanije nabo bandi chef de district
na muganga arongoye ubuvuzi mu ntara. Ubu bari kumwe ku ifoto yambaye ishati yera ngo yitwa Minani Frederic, ngo bivugwa yuko ari ijisho rya Buramatari mu Rumonge. Murumva yuko ari muri systeme. Ubu rero akaba ari we yasubiriye uwo muraborante kumutambara. Hanyuma uwo muraborante nawe bamurungika ahari iri jisho rya Buramatari. Ngo Buramatari amaze kumva yuko iyi nkuru yamenyekanye hose no mu maradiyo yavuzwe, inama isumba ingimba. Ku isaha 6:34 muri studio za radio Isanganiro, ano makuru arabandanya. Amakosa bagirizwa ko bagiye barakora ku buryo ivuriro ryo ku mutumba Mutambara muri komine n'intara ya Rumonge ryari risigaye rikora nabi, ngo niyo yatumye abakozi batatu baryo bimurirwa gukorera handi basubirizwa n'abandi. Muganga Jean Ferdinand Girukwishaka arongoye intara y'ubuvuzi ya Rumonge niwe bivuga naho yemera ko bitagaragara mu madosiye yabo. Mu gihe muganga abasaba gukorera iyo barungitswe hasanzwe ari hafi yaho bamwe baba, abo bakozi bo bavuga ko ari umutego kugira ngo aho bukera babimurire kure bagakomeza basaba kurenganurwa. N'inkuru ya Jean Pierre Misago. Kubwa muganga Jean Ferdinand Girukwishaka arongoye intara y'ubuvuzi ya Rumonge, abaforoma babiri n'ufata ibipimo bahora bakorera ku ivuriro ryo ku Mutambara barahimuwe basubirizwa n'abandi kugira ngo iryo vuriro rishobore gukora neza. Uwo muganga abo ari batatu bagiye barakora amakosa kugeza aho abahivuriza avuga ko bari basigaye bitura yani mavuriro batabaza ko atagikozwe iryo vuriro rishobora kugara, ariko nta kimenyetso na kimwe mu madosiye yabo nk'amaketa basaba kwisigura kigaragaza ko koko hari amakosa bagirizwa. Uwo muganga ico sico gisigura ko atamakosa bakoze. Vuga ko hari ivyegeranyo vyerekana ayo makosa bagirizwa batigeze bamenyeshwa imbere yuko barungikwa gukorera ahandi, ariko atangura gutohozwa ko hakoreshejwe abateguwe nk'ukwezi inyuma yo kurungikwa ahandi. Kuri ico uwo muganga avuga ko hari ibindi bikorwa vyihuta imbere yo kuja gutohoza kuri ico kibazo cy'abantu batari birukanywe mu kazi, agahakana ko atabantu yateguye ngo baze kwagiriza ku mugaragaro abo bakozi. Iryo vuriro rya Mutambara muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Rumonge avuga ko ryari risigaye rikora nabi, ariko riri mu yahabwa amanota meza n'ubugenduzi bwo mu karere n'intara, mbere bakanaronka n'agashiruka butega tubutse. Kuvuga ko atoba ari gihushane, muganga Jean Ferdinand Girukwishaka avuga ko amanota meza n'ukwakira neza abanyagihugu, ingene babitwararika, ingene batonda ku gihe ku kazi bitandukanye. Ahakana ko atawuriko arabahungabanya niyo bungururijwe, yemeza kandi ko n'urwandiko rw'umushikiranganji ruhagarika kurungika ahandi abakozi batabisavye kumviza arizo zose rutahonyanzwe. Uwo muganga ahamagarira nyabuna abakozi gukora n'ubwira bisunza amategeko, narijya babiri muri batatu begerejwe aho basanzwe baba. Byumvikana ko babagiriye impuhwe, mana yanje. Byumvikana ko babigize kubera babakunda. Bash uru rukundo go bari danje. Iryo humura ariko abo bimuwe baryakirana amakenga, bagasigura nyabuna ko ari intango yo kubangaza. Berekana ko abo babiri bashobora kuba barungitswe hafi yaho baba hasanzwe hadakenya abakozi kugira ngo babasamaze, hageze kurungika abakozi aho bakenye baheze bagenda ubwa mbere, narirya na babiri mu baje kubasubirira bavuye kure yo ku Mutambara bavuga ko batasubirijwe. Ikindi bavuga nuko iyo abakoko bashaka kwivuriro rya Mutambara rikora neza gusumba batari kubasubiriza, nabo bavuga ko bavuye ku mavuriro barusha amanota bagakomeza basaba kurenganurwa. Jean Pierre Misago mu Rumonge, Radio Isanganiro. Jean Pierre Misago turagushimiye. Jean Pierre Misago aratozora inkuru nani?
arahumaganye noneho mwihangane ngo masozera inkuru oya tuvuze avuga basi iyi nkuru muyumvise gute kimwe ni gute bovuga yuko ivuriro ririko rirakora nabi rigomba ryugara imiryango atagikozwe amakosa y'abariko bakora nabi ntavugwe ntibandikigwe umuganga agaca avuga baza bakuwe ngo hariho amakosa bakoze batababwiye ahantu nimwumva ko harimo ingorojiga bene data ni gute bavuga yuko ivuriro rigomba kugara rikora nabi kandi rigaca risubira rikaba irya mbere rikotwa neza rigaca risubira kuba irya mbere rihurumbirwa mu karere ka Rumonge ibi murumva yuko ari bihushane mu vyo muganga yavuze ni gute umukozi yokora amakosa hanyuma umutwara ntiyigera amubwira ati wakoze amakosa akazabona bamukura batigeze bamumenyesha ko hari kosa yakoze atandikiwe demande d'explication ibi bintu namwe nibaza ko mwumvise yuko biri mu ingoroji aka niko barakarenganyo bagabo icanditse c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kivuga giti limitation et réaffectation sont suspendues quelles que soient les raisons voilà aka kantu rero karahambaye quelles que soient les raisons ngo nta mitation canke gusubiriza abakozi vyemewe naho hoba hariho ibituma vyose iryo ni itegeko ariko munsi baca bavuga ngo seules les permutations seront acceptées nukuvuga ngo aha les permutations ni ugukaba ibibanza abantu biyumvikaniye wowe ukora nk'ingozi umuryango wawe ukaba uri Makamba uwundi nawe akora Makamba umuryango wiwe ukaba uri Ngozi aho muvyiyumvikaniye murashobora kugira permutation murashobora guhindura umwe akaja mu kibanza c'uwundi kubganje ngerageje kuraba ku bice 95% kwijana aba baganga bararenganijwe vyoba vyiza barenganuwe ahandi hoho coba ari cagikenye co mu Rumonge kibandanya cibonekeza ivyo sanze mu Rumonge Sandra Kamaramatsa ndumiwe intara zose nari maze kugendera hano mbonye ibitangaza ni mu Rumonge biraboneka ko mu Rumonge hari ikenye giteye ubwoba intwari ibereye mu Rumonge ni ngorane kore abantu menga ngaha mu Rumonge ntibakogwako agateka kumwere gihugu ni ngorane umwene gihugu nuwo guhonyanga umwene gihugu nuwo guhonyanga nuwo guhonyora ntacamaze ayo majambo n'amajambo akomeye cyane nukuvuga yuko abategetsi bo mu Rumonge bimenyereye nukuvuga ngo barenganya uwo bashaka inyungu za bene gihugu ntiziraho inyungu ni za twese dufise igikenye bo murumva yuko mu Rumonge igikenye casasiwe indava umutegetsi hari ico mutumvikanye ko canke mudasangiye umugambwe aca akugira ico yishakiye turasavye abantu bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu kwiki kibazo batogifata minenegwe nibagende bagira amatohoza hanyuma bafata ingingo ibereye kuko mu Rumonge turabona yuko hasigaye ari Bagdad ni gute aba batware wo kwiha uburenganzira bwo kurenga ku ngingo yashinzwe n'umushikiranganje erega Rumonge umengo si intara itwarirwa mu Burundi ahubwo tuzohava dusanga biyonkoye ku Burundi kumwe kwa Crimea yiyonkora kuri Ukraine tuze twumva bavuga bati ubu twebwe mu Rumonge turi intara yo muri Kongo dumiwe ni muri Kongo ni muri Burundi eka abandi bageze kure ati nyamba abanyarumonge musikiye muri abanyekongo mutakira abarundi turasavye ko abategetsi bosubiza ku murongo y'intara kuko ibihakorerwa n'agahomera bunwa Imana nibahezagire mwese reka twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze turizeye tutakekeranya ko abaforoma umunsi umwe bazogarurizwa umunezero satani yabanyaze